mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikira muri imwe ko mwumviza ni Radio Peace FM ijwi ry'ugaruka samiranira kuri wese atu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kwame kandi ikibiriraho mushobora kutwumva amasaha 28 kuri 28 turi kwigenekezo rya kabiri mu kakaro umwaka 2026 ayo makuru twabategura uyu munsi akabashamikiye kuri zino ngingo nyamukuru. Murunani Sefa ushabahejeje gushira habona ikete barungikiye umukuru w'igihugu Vincent Ndayishimiye bamusaba ko yotanga imihoho kugira ingorane Burundi bufise bihagarare. Muraza kumva bavuga inyumvira rongo y'ugo runani. Hari umunyagihugu aheruka gutabwa mu mvuto mu ntumbero yo gukora amatohoza nyuma y'urupfu rw'agashinyaguro rw'umukenyezi yari yibungenze yagandaguwe abanje gufatwa ku nguvu navyo muca muvyumva mu kanya. Umugambwe PDA nawe urakenguruka cane ingingo yitunganywa gushasha ibijanye n'indaro aho bagiye kugarukana ikibazo c'umwaka wa gatandatu n'amashure y'uburaro hagati aho bagasaba ko ivya politike bitosubirwa mu mashure. Baza gukurikira Gabriel Banzawitana arongo uwo mugambwe mukuru twabateguriye sayo nyene tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Mana na jewe Joe Philibert Karangwa ngira ndabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na birakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwidonido. Radio Peace FM. Karibu uzimira arahomba twamanira bya bijumbu ni karibu nangahe mwana wanje mfimira ibiro 10 nigere ndacerewe kandi uraba binini nta kibazo gamutama zanije gunira birabaheranye Stop. ni karibu n'abandi ni karibu Stop banza muhagarika ibyo byose mbega mwarasaze uradandaza gutyo ukuri kwamye atari amakore mutanga kandi mumva atasoni mugira impacho nigire wamwa musigara murabezuka sinakubwiye ko ncerewe nababwiye ko muhagarika byose shira hasi bagumira none gamutamba kumvira ivy'amakori kandi ndimpunzi ibyo ntiwobibaza amashira hamwe asujejwe genda impunzi n'ukuri nta kori ntanga ugerero wamufasane we nakwarije none gushoreye kandi nk'abandi mpunzi nkawe umenya ko buri muntu wese afise icyo akora yabadandaza ategereza no gutanga ikori kandi naho bagutoza utigeze udandaza canke utari n'umudandaza erega nivyo bifasha kubaka ibikorwa vy'iterambere kandi natwe tukisanga mu buryo bumwe canke ubundi dushikira erega hariho uburenganzira bw'impunzi nivyo nayisabwa mu kubaka igihugu iba yarahungiyemo ivyo ntubizi kweri uko nukuri kandi ntacubeshemwo kandi pe numva aho waranabimenye ego ndabitahuye n'ukuri nanje kuko ibyo byose mumbwiye atana kimwe narinzi reka ndayatange nanje nterera umuganda mu gihugu kimpaye indaro ego cane ugize neza kubitahura kandi ubitahuze n'abandi nawe rero wa mukiriya wagize neza kumfasha ego mbega koko impunzi ntitegerezwa kuriha amakori kubera ko ari impunzi? Hari bamwe mu mpunzi bibaza ko impunzi zitategezwa kuriha amakori canke ayandi mafaranga asabwa n'amategeko kubera ko ari impunzi. Ibyo si ukuri. Amasezerano ya Geneve yo mu 1951 yerekeye impunzi ategekanya ko impunzi zitategezwa kurisabwa amakori canke amatagisi arenza yasabwa bene igihugu. Ibyo tubisanga mu ngingo ya 29. Ariko aya masezerano navuga ko impunzi zidakwiye kuriha amakori n'ayandi mafaranga ateganijwe n'amategeko y'igihugu zahungiyemo. Nayo ingingo ya 24 ikavuga ko impunzi zikwiye gufatwa nk'abene igihugu mu bijanye n'impembo, ubwishingizi n'izindi nyungu zijanye n'akazi. Ibyo bisigura ko iyo amategeko ateganya taxe canke amakori ku bakozi bose n'impunzi nazo nyene ziri muri ako kazi canke muri ubwo budandaza ziba zirimo. Ingingo ya 2 igasozera yibutsa ko impunzi yose ifise ibanga ryo kubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu cayihaye ubuhungiro. Nico gituma iyo itegeko riteganya ko abadandaza bose canke abakozi bose
bateza kuriha ikori kanaka impunzi nayo nyene buri kimwe muri ivyo bikorwa bisabwa ayo makori canke amatagisi irabitegerezwa. Ico amategeko mpuzamakungu abuza ni ugushiriraho impunzi amakori yihariye canke arenze ay'abandi kubera gusa ko ari impunzi. guhera mu mwaka wa 2020 abarundi barenga amajana 4 barishwe, abarenga amajana 2 nabo baranyurujwe. Mu mwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 ikaba yabaye akumiza kuko muri aba amajana 2 banyurujwe guhera mu mwaka wa 2020 ijana banyurujwe muri 2024 na 2025 gusa. Abakobwa n'abakenyezi barenga ijana na 5 barishwe mu mwaka wa 2025. Ibi vyatangarijwe i Geneve mu Busuwisi hirya y'igenekerezo rya 29 kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026 mu nama ya ONU yiga ku gateka kazina muntu. Vyatangajwe n'umuhinga wa ONU akurikirana iby'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortune Gaetan Zongo. Krista Inamahoro. Guhera mu mwaka wa 2020 abarundi barenga amajana 4 barishwe, abarenga amajana 2 nabo baranyurujwe. Umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 ikaba yabaye akumiza kuko muri aba amajana 2 banyurujwe guhera mu mwaka wa 2020 ijana banyurujwe mu mwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025 gusa. Abakobwa n'abagore barenga ijana na 5 barishwe mu mwaka wa 2025. Ibi vyatangarijwe i Geneve mu Busuwisi hirya y'ejo kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 mu nama ya ONU yiga ku gateka kazina muntu. Byatangajwe n'umuhinga wa ONU akurikirana iby'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortune Gaetan Zongo. Ayo mabi yo kwisiga amaraso akorwa n'intwaro ivuga ko yashize Imana imbere. Abashira habana ayo mabi akorwa n'iyo ntwaro bitwa abansi b'igihugu. Muri CNDD-FDD imbonerakure zigishwa ko kumara abantu ariko gukunda igihugu. Imbonerakure zigeze ku rugero ruteye ubwoba aho zubahuka zigatora mikro zikishongora imbere y'isinzi ry'abarundi, harimo n'abana bakiri bato zikigamba ataco zinana ko zamaze abantu zibanigagura. Imbonerakure Shabani nimubona irenyaguza muri Buhumuza ikigamba ko yamaze abantu isinzi rikoranye. Aho guhanirwa ibyaha byo gukora amaraso, Ndayishimiye na Reveriano bahemvye iyo mbonerakure ubushinga amateka. Muri Buhumuza abanyagihugu baho baserukiwe n'umushinga amateka yemerera ko azobamarira ku macuniro. Ibyo bita gushira Imana imbere muri CNDD-FDD. Kuri uyu munsi abarundi bibuka intaha y'ukwikukira na karyo keza ko gutera ibyatsi intwari iriko ishira abarundi mu buja, kandi bategerezwa kwishira bakizana mu gihugu barazwe na Ludovico Rwagasore. Uburundi ntiburashikira ukwikukira nyakuri mu gihe imbonerakure zica abantu bikabakamizwa n'ingoma, mbere zikama zinavyigamba ahakoraniye isinzi ry'abantu. Bwa bukuru nyabwo twaragwananya kwigendera incungu y'ukwikukira ku Burundi ntiturabukubita ijisho. Mu myaka 64 abarundi ntibarakubita ijisho bukuru nyabwo. Abategetsi bose batwaye Burundi baranzwe no gusahura itunga ry'igihugu hamwe no kuzimanganya ubuzima bw'abarundi nk'uko vyaraye bivugiye muri ONU. Ndayishimiye arajwe ishinga n'agateka kiwe gusa, akigihugu ntikamuraba, eka n'akabarundi ntakanezwe. Akazi kiwe n'ukwiba n'ukwica gusa. Krista Inamahoro, Radio Peace FM, ijwi ry'ugwaruka. Krista Inamahoro urakenuye. Unanisefora rusha bemejeje kuve babwira rurasaba umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito gutanga imihoho. Bikaba biri mu ikete ryashizwe ahabona n'ubwo runani uno munsi nyene w'igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'umwaka 2026. Unani rongo na Frederico bamvuga inyumvira. Rikaba ari kete ryuguruye ryarungikiye umukuru w'igihugu. Ahanini bavuga ko bari mwandikiye bisunze ibibazo vyagiye biramunanira gutorera inyishu. Tumukurikire. Murakoze no kumbaza kino kibazo kijanye na lino kete twandikiye umukuru w'igihugu tumusaba yuko yotanga imihoho kubera uravye ibintu biri mu gihugu, ukaraba amajambo avuga, ukaraba ko atanyishu dufise, ahubwo bihatira kurondera ngo gusubira kwitoza. Ukibazo uti none
vy'ukuri abarundi twaba tubona ico turimwo, uwo mukuru w'igihugu abona ico arimwo, vy'ukuri ntiyotureka abarundi tukitunganiriza igihugu cacu kugira ngo ibibazo tubitorere umuti twicaye hamwe, kuko uwo menga arimwo arakina teatre kandi ibibazo ari ibibazo bidasanzwe, ibibazo by'inkoramutima bikenewe ko abarundi baja hamwe bakiyumvira bati twebwe igihugu cacu cokira gute. Rero muri rino kete turaduhera tumwibutsa izi njyane zavuye, izi njyane zandurutse kuri ca kiringo ca gatatu c'uwo yasubiriye yashaka ku nguvu gucahamba vibwirizwa nshingiro kubera agasuzuguro n'akagaye ngo barakomeye, ngo barafise igisirikare, ngo byose barashobora kubigira ku nguvu. Rero icabaye nuko ako kaga twagiyemwo ari akaga mu vy'ukuri kagize ingaruka mbi, kubera ko si ingaruka mbi za politike gusa, zabaye cyane cyane ingaruka mbi zijanye n'amategeko, kuko sentare muri kajya karere yaravuze neza iti ijya ngingo yaciye kubiri n'amasezerano ya Arusha, ica kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'i Burundi ryo mu mwaka wa 2005, ica kubiri n'amategeko agenga uwo muryango. Rero dutangazwa n'ingene mu ruhande rwa perezida umenga ntaco bimaze, nk'uko umenga rijya shirahamwe taco rimaze, nagasuzuguro ku bandi. Rero tukavuga tuti mbe none ko biba byanditse uko, no kuvuga ingingo zose zafashwe nta gaciro bigize zigifise, kubera ko bamaze kwerekana yuko guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro, guca ku n'amasezerano ya Arusha, waramaze kuvuga uti jewe iby'inzira za politike ndabihevye, vyerekana igirira ivy'iwanje, bwize ivy'iwawe naho nta muntu ashobora kubiha agaciro. Hanyuma twarabonye yuko mu bya politike by'ukuri usanga ko uyu munsi nta demokrasi hari, amatora ni ibintu nyene babohekeranya kugira ngo biyibire amajwi, hanyuma bigumize ku butegetsi, nta higanwa, nta migambwe, ntaki. Hanyuma no mu mugambwe urumva uyu munsi ho barakubwira bati utaje mu mugambwe nturonka ikintu, uja kwa muganga, ntuja mu isoko. Usanga rero kugira ngo uje mu mugambwe ni ku nguvu. Mu bijanye na diplomasi naho Uburundi busa n'ubwanigirijwe kubera ukwigunga no kwiha akato, ibiheza bigakwegera akarambaraye igihugu n'abarundi, biheza bikagira ko ingaruka n'ubunyene. Kurikira Frederic Bamvuga inyumvira. Mu byerekeye diplomasiya naho twarabonye yuko Uburundi bwagiye bwiha akato, hanyuma dusanga yuko nibi bihano byaciye biza byatumye mu bisanzwe Uburundi busa n'ubunigirijwe. Hanyuma bwo butegetsi nabwo agafaranga buronsa guteza imbere igihugu bakubitira ku wepfo, ukashusanga kibazo none aba bantu bafise umutima wahe, bacabazanywe n'iki, ibi nivyo byabajanye kugwana. Hanyuma kuvyerekeye ubutunzi nta wosiga inyuma, ikibazo c'ibitoro cyabaye ndanse, kandi kuva uyu mukuru w'igihugu aje nkuvuga rero politike yiwe yo kwirondera amafaranga biciye muri ivyo bitoro. Hanyuma uburimyi, abanyagihugu bakagura ifumbire, iyo fumbire ntirize, twitwa ngo turafise hinguriro rigira ifumbire, ayo ugasanga ahubwo bagiye no kurishinga mu bindi bihugu, no mu gihugu iwacu tukikeneye uwo mwavu. Hanyuma tukamwereka yuko mu vyerekeye imibano, indero yasigaye igeze aho umwansi ashaka, ukibazo tunone Burundi bwejoho uzoba buri hehe. Hanyuma tukerekana yuko wewe ibi nivyo avuga, wibazo uti ni kuki avuga aya majambo avuga ati jewe ndiko ndarondera leta, hana ati jewe sinahora ntwara. Ukibazo tunone umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ivyo abashaka gushika kugiki. Rero intamba yaje gutwara akavyazi hakasubira gutwigira ko ntagende. Rero hanyuma tukavuga tuti twebwe
kujya nta mwana yigeze kubivuga ntidukeneye kubabaja b'umuntu canke b'abantu nibatureke twikukire koko tuba barundi nyabo turonderere igihugu cacu abo bantu baje kutwicira kubera ngo bazi kurasa batazi gutwara iyo baba bari bazi gutwara twobaretse mugo batazi gutwara nishobora gutwaza inguvu udafishe tujana ikete rero rivuga ibyo uwo akaba yari Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani CFR Arusha. Igipolisi carafashe mu mpera z'ukwezi twaraye dusozereye mwene wabo n'umuntu akweka cane mu gukora icaco kwica Nosiata Niyonzima umukenyezi yari yibungenze yatowe yapfuye atampuzu yambaye mw'ishamba ryo ku mutumba Gitohera muri zone mugwi komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ukekwa cane bivugwa ko yari umukunzi w'uwo mukenyezi aca araronderwa. Claudine Ndayishimiye yaduteguriye inkuru. Muko ayo makuru ava mu ntara ya Cibitoke vyemeza abajejwe umutekano bakeka ko uwo mugore yabanje gufatwa ku nguvu hanyuma kicwa. Ariko rero uko ico caha cabaye vy'ukuri biracatohozwa. Iryo bara ryabaye ku 21 Ruheshi mu mwaka wa 2026 kuko mu muryango wiwe babivuga Anosiata Niyonzima yari yavuye muhira inyuma yo guhamagarwa n'umugabo yafata ko ari umukunzi wiwe. Kuva bahuye ntiyigeze asubira kuvuga ahari. Haiza amasaha makeyi ikiziga ciwe catowe mu gisaka. Abashitse habereye ico caha basanze uwo mukenyezi yari yambaye ubusa kandi afise ibikomere binini mu mutwe, ivyo bikaba vyerekana ko yakubiswe imbere yo gupfa. Abategetsi ntibaratangaza izina ry'uwo akekwa muri iyo dossier, eka mbere ntibarasigura uruhare mwene wabo ubu afunzwe ashobora kuba yaragize muri ico caha. Amatohoza arabandanya kugira ngo uwahunze afatwe kandi hamenyekane uruhara rwa bose. Aho umuryango wo muhisi bavuga ko ari amatohoza ari karaba yikwega abagize uruhara muri ubwo bwicanyi bose baba ababukoze canke ababwifashijemo bamenyekana vuba bagafatwa kandi bagashikiza ubutungane. Bagasaba kandi ko ukuri kose kw'ico caha gushigwa habona. Ico caha congeye gukomeza amakenga ku bijanye no kwiyongera kw'ibiziga bitorwa mu ntara ya Bujumbura na cane muri komine ya Cibitoki, aho muri aya mezi aheze hatowe abantu benshi bice mu buryo butarasigurwa neza. Ubwa vuba cane abasenyeri Katolika b'u Burundi bagaragaje amakenga akomeye abatewe no kwiyongera kw'ubwicanyi. Abantu baburirwa irengero hamwe n'ibiziga biriko biratorwa hirya no hino mu gihugu. Mutuma bashize habona inyuma y'inama yabo idasanzwe bahamagariye abategetsi gukomeza gucungera umutekano w'abanyagihugu, kugwanya kudahana no gushikiriza ubutungane abakora ayo mabi. Amatohoza y'ubutungane aracabandanya kugira ngo ukuri kose kumenyekane ngo ukekwa gukora ico caha akiri mu buhungiro ahagarikwe. Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire. Abanyagihugu muri zone Ntega komine Kirundo ntibashimishijwe na gato n'ingingo yo guhagarika ibikorwa byo gusozera umwaka w'ishure vyari biteganijwe kuri wa gatatu mu Kakaro umwaka wa 2026 bikimurirwa ku igenekerezo rya 4 uku kwezi kw'indwi nyene. Iyo ngingo itabashimishije yafashwe na Habimana Tito arongoye komine Kirundo agira ko amenyesha ko ibikorwa by'ishure vyahagaritswe ahanini kuri uyu munsi bitewe n'igikorwa rusangi cyo kuvomera amavoka, kandi ko abanyagihugu bose bo muri iyo zone bari bararetse kuvyitabira atanumwe avuyemo. Odas Kaburu arabandanya n'inkuru. Nkuko byidogerwa n'abanyagihugu muri zone ya Ntega iherereye muri komine Kirundo intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi, ntibumva ingene ibikorwa nk'ibyo byo kuvomera amavoka bituma bihagarika igikorwa kidasanzwe cyo gusozera umwaka w'ishure utegekanijwe ku ngengabihe y'igihugu ko uburuhuko bukuru butegerezwa gutangura ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu mu Kakaro umwaka w'2026 abanyeshuri bo mu gihugu cose bahawe amanota. Ku bwabo banyagihugu bavuga ko kuba uwo mutegetsi afata ingingo nk'iyo muri komine arongoye ari kimenyetso kitabesha cerekana ko indero mu Burundi iteshwa agaciro kuko isigaye irutwa no gutera amavoka. Bakabandanya bavuga ko baguye mu gahundwe bamaze kumva itangazo ryahawe abarongoye amashuri bose muri zone Ntega ribamenyesha ko igikorwa cyo gutanga amanota asozera umwaka w'ishure cari gitegekanijwe kuri iyo tariki gihagaritswe cimuriwe kwigenekerezo rya 4 mu Kakaro
umwaka w'2026 rikaba ari itegeko ryashizwe mu ngiro na Karangwa Jean Baptiste arongoye zone Ntega ku mvu z'uko hadegekanijwe igikorwa cyo kuvomera amavoka yatewe ku mutumba wa Mihigo muri zone ya Ntega. Umurima w'ayo mavoka ukaba wegukira umugambwe CNDD FDD kandi ko na musitanteri wa komine Kirundo aba yahishikiye gufashanya n'abanyagihugu muri ico gikorwa rusangi. Abo banyagihugu bakababazwa kandi ko bisa n'ibyamaze kumenyerwa ko bama bategekwa mu bikorwa rusangi gatatu mu ndwi, aho naho ni ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu no ku wa gatanu. Bakibaza ibibazo batari bubonere inyishu, bibaza uburyo nabo bazohabwa umwanya wo gukora ibikorwa bibateza imbere, ibyo babona ko ari ingingo zibasubiza inyuma mu iterambere zafashwe na musitanteri wabo wa komine Kirundo. Ni ingingo kandi zituma basahurwa n'utwo bari bafise, kuko usibye muri ibyo bikorwa rusangi acibwa amande angana n'ibihumbi 10 kandi ubukene bwo barembeje. Bagasaba buramatari w'intara ya Butanyerera gutegeka Habimana Tito arongoye komine Kirundo ahagarika izo ngingo zibakandamiza kugira nabo baronke akanya ko kwisuganya mu iterambere ryabo, gutyo komine yabo n'igihugu ibone gutera imbere. Odas Kaburo ndagushimire, ariko naho biruko umugambwe wa PDR basaba ushimitse ko leta yogerageza igakura ibya politike murantunga mu mashure kandi ikanareka kuza iratanga akazi hisunzwe ibya politike. Banza bitonde Gabriel arongoye umugambwe wa PDR kubwiwe abona ko atamwana akwiye gusiba ku ishure ngo nuko hari ibikorwa byateguwe na leta. Ibi akaba abivuze inyuma yaho leta y'u Burundi yaheruka gufata ingingo yo kunagura igisata c'indero na cane mu kugarukana ikibazo ca leta c'umwaka wa 6 hamwe no kugarukana umwaka w'10 n'amashuri y'uburaro. Kurikira Gabriel banza witonde. Ingingo yo gusubiramwo ibijyanye n'ivyigwa ni byiza cyane kuko biraboneka neza ko uno munsi ibijyanye n'indero byasubiye inyuma gose kandi ku rugero ruteye isoni, ku rugero ruteye ubwoba. Nje tumare byamenyanyuzwe bafashe twazishimye byo kugarukana ikibazo cya leta mu mwaka wa 6 ku mwaka wa 10 ugaruka kw'amashuri y'indaro yoza, eka mbere na kaminuza y'u Burundi bakayitera iteka gasubira kuronka uburaro, kuko byafasha cyane abana bantaho nikora gushobora kwiga bafise aho baba, kuko benshi baheba amashuri ya kaminuza y'u Burundi. Ariko nubwo biruko rero atwereka ko ingingo merekeza nizi yuko rero ibikoresho amashuri bishobora kuboneka, ibikoresho mu mashuri bishobora kuboneka, ubushakashatsi, amabiblioteke, laboratoire, ibitabo bikwiye kandi bikomeye kugira ngo ibyigwa n'abigisha boroherwe. Ariko rero hari ikindi kintu gikomeye cyane bifuza ko tojigwa imbere, gukura ibya politike mu mashuri. Rero ibyo kuza barajyana abana mu bya politike, ugasanga bugaye amashuri ku munsi w'ibyigwa, abana babajyanye ku madefile mu bya politike. Ibyo nabyo birasubiza ubumenyi inyuma. Nibi bijyanye no gucira abayobozi, mbega abayobozi bajaho gute? Twe mugambwe wa PDS twifuza ko abayobozi bojaho bivanye n'uburambe mu kazi n'ingene bamenyereye akazi, n'ubumenyi bafise. Mbere baye ngo bakareka abarimu bakaja hamwe bakitora umuyobozi babona bishoboye gusumba gushira umuyobozi bafatiye ku bya politiki. Izi ntererano za buri munsi zimwe zakwa abarimu, rero ugasanga ni intererano z'imigambwe, abarimu bagasiba ibyigwa bagiye mu by'imigambwe. N'ibi rero byo kudahemba agashahara gakibwa kuri abarimu, mbere ugasanga benshi nk'abakutakivi udufaranga twabo ntibadoda ku gihe. Hari abarimu bahawe kozi bushasha ugasanga amaze umwaka adahembwa kandi ari ku kigo. Tutibagiye n'amashuri y'indaro, aba batanga ibyankenerwa, abafurniseri, abazana imfungurwa, abazana inkwi, ibyo byose bogerageza bikazorerwa mu nzira hakiri kare kugira ngo ibyankenerwa byose umwana yige agonokewe. Ariko rero kandi twokwibagira nk'amashuri y'indaro kuyahereza amazi no kuyahereza umuyaga nkuba, ko twagiye tubona amashuri menshi abana bagira ikibazo cyo kuronka amazi. Naharetwe umugambi wa PDD bisaba yuko ingingo zafashwe zofatwa n'izindi merekeza kugira ngo ibyankenerwa byose biboneke, hamwe rero no kugwiza amanama n'abegwanije indero bose. Uwo akaba yari Gabriel banza witonde arongoye umugambwe APDR.
inaha rero dusoze amakuru twari twabateguriye shimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo shimire ivirakoze reka arafasha mu buhinga bw'ivyuma shimire kandi uruganda rwa Radio Peace FM rw'igwaruka rw'amagwitanga rutiziganya kugira ngo rubashikirize amakuru atosoye naho jewe Geoffrey Bertrand ariko ndabashikiriza dore isango ku munsi w'ejo nagahinduka